Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwebanywanyi bacu mubane natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa mu bisata nka politike, agateka kazina muntu, ubutungane, amagara y'abantu be n'ibindi vyinshi bitandukanye biriko biravugwa irya no hino nga mu gihugu c'u Burundi. Benshi bamaze iminsi batwandikira batubaza ku kungene amagara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ari we Arengiyome Bunyoni yifashe aho ari karavurirwa mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega. Kuva mu minsi iheza hatangarijwe ko Arengiyome Bunyoni yajanywe mu bitaro vy'Igitega kubera ubugwayi budasanzwe yaramaranye igihe aho yarapfungiwe mu cumba ca wenyene harya mwibohorero rikuru rya Gitega, hagafatwa ingingo yo kumujana ku bitaro bikuru vy'intara Gitega. Ibintu vyabandanije gukomera mu minsi iheze. Mu ndwi yahera nibwo twabageza ko amakuru avuga ko yahoze ari umushikiranganje wa mbere ndetse yahoze ari igihangange mu nzego z'umutekano n'iz'umugambwe CNDD-FDD nga mu gihugu c'u Burundi iyo barekitswe n'amagara bidasanzwe ndetse bikaba vyaramuviremwo kugwa muri koma. Bamwe bati ingwara y'igisukari yajanye mwibohero niyo iriko iramugaruka gushika kuri uyu munsi, gushika naho atemerewe kuronswa abaganga bamukurikiranira vya hafi mwibohero nkuko vyama bigendera abandi banyororo. Bamwe bati Arengiyome Bunyoni ko bapfunzwe ku itegeko canke se ku gikenye c'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye biturutse kwihangana baragiranye mu myaka iheze, ngo ni kimwe mu bituma bimwe mu bibazo ahura navyo mwibohero bititabwa ko nkuko abandi banyororo bapfungiwe ivya politike, kandi bamwe bakomeye muri politike n'ubundi y'igihugu nabo bituma ivyiwe bitoroha kurusha. Perezida Evariste Ndayishimiye yagishika ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2020 yarubahirije isezerano yagiraniye na Perezida Nkurunziza imbere yuko asandaba muri ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Hamwe mu mazina Perezida Nkurunziza yari yasavye Perezida Evariste Ndayishimiye gushira mu mabanga yose, ico gihe Ndayishimiye yarubahirije ivyo yari yavuganye na Nkurunziza, ari nabwo yagenye Arengiyome Bunyoni kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Kuva ico gihe Arengiyome Bunyoni aronse ikibanza cyo kuba umushikiranganje wa mbere, bamwe bati yabonye bidahagije, yifuza ikibanza c'ubukuru cyo kuba ukurira bose mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu mugambwe akaba umukuru w'igihugu. Ivyatumye haba guhangana kudasanzwe hagati yabe na Evariste Ndayishimiye, binatuma Ndayishimiye amubogoza mu mwaka w'ibihumbi 2022, hakaba hari muri Nyakanga mu magerekerezo ya 20. Ari nabwo Gervais Ndirakobuca cyasubiriye Arengiyome Bunyoni. Arengiyome Bunyoni akamara igihe ari hanze atawuzi vyarimwo ndetse atagikorwa na kimwe ca politike agaragaramwo gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023, havuga ko hatanzwe itegeko ryo kujya gusaka muhiriwe aho yaba n'ubundi mu Gasekebuye, ndetse kandi Arengiyome Bunyoni akanyegera gushika afashwe n'ubundi mu mwaka w'ibihumbi 2023, akaba ari mu kwezi kwa kane k'uwo mwaka. Muti kuki twatanguje ibi vyose? Arengiyome Bunyoni ico gihe afatwa akajanwa gupfungirwa mu iperereza i Bujumbura hafi na Katedrale Regina Mundi. Ico gihe yaraborejwe gufa bidasanzwe, binatuma ingwara y'igisukari yahora imufata imudugana ku rugero rudasanzwe. Ivyo vyarabaye Arengiyome Bunyoni araronswa ubuvuzi aho yari mu biro bikuru vy'iperereza, ndetse mu nyuma za kurungikwa mw'iborero rikuru ry'Ingozi. Ivyavuye arungikwa mw'iborero rikuru rya Gitega akabisikanya n'uwahora ari benda hamwe wiwe ariwe Colonel Desire Uwamahoro, kuko yavanywe mw'iborero rikuru rya Gitega ajanwa gupfungirwa Ingozi, mu gihundi we yavanywe Ingozi aja gupfungirwa Igitega. Bunyoni rero ageze Gitega yarapfungiwe mu cumba ca wenyene nkuko amasoko yacu abivuga. Benshi muribuka ko Arengiyome Bunyoni vyavuzwe yuko ikibanza apfungiwe mwari ikibanza cari caragenewe abanyororo 93. Ni ikibanza cyasubiyemwo n'ibiro bikuru bijejwe inyubako ngaha mu gihugu c'u Burundi Obuha, bihagarikiwe n'abakozi b'iperereza. Bunyoni rero gupfungirwa aha wenyene bishobora kuba vyaramugize ko ingaruka yoba mu magara yo mu mutwe ndetse n'amagara n'ubugwayi yaragwaye n'ubundi navyo bikabisongera isibe.
kuko kubaho wenyene ugapfungirwa mu cumba ca wenyene ukugururirwa ku itegeko ugapfungura ku itegeko kandi wahora uri umutegetsi ukomeye cyane ndetse kandi unapfunzwe n'abo mwasangiye urugamba ngo ni ibintu bishobora kuba bishavuza cyane gushika naho byamuviremwo ubugwayi bwo mu mutwe bamwe bakaba baravuze ko vyanavyaye ibisazi. Mu minsi iheze rero nibwo Alain Guillaume Bunyoni yoba yaratabarijwe bidasanzwe atabarizwa n'abaharanira gateka kazi na muntu harimwo nabo yoba yaragiriye nabi nka Mutama Petero Karaveri Mbonima ndetse na Pacifique Ninahazwe yahamwe na Bunyoni gushika hunzi igihugu. Bunyoni rero ivyaramukomeranye ubugwayi burakomera gushika naho baje kumuraba mu cumba pfungiwemwo bagasanga yanyegeye munsi y'igitanda ubundi nanone bajayo bagasanga hari arafise ubwoba budasanzwe. Benshi bakavuga ko iki ari ikibazo caje co mu mutwe, bamwe bakavuga ko vyoba ari ibisazi vyari bitanguye gutungura. Sivyo gusa kandi kuko bivanye n'ingwara y'igisukari Alain Guillaume Bunyoni yaragwaye n'ubundi navyo vyabaye ingwara zibiri mu mubiri umwe. Ivyatumye Alain Guillaume Bunyoni aremba kurushirizaho ubwa mbere aratabarizwa arabura ubuvuzi. Mu nyuma nibwo hatanzwe itegeko ryo kumujana ku bitaro bikuru vy'Igitega aho yashitse agwa muri koma. Hari bamwe rero bariko baratangaza ko uyu yahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi akaba n'umwubaho wa yarakomeye cyane ku ngoma y'umwisi Petero Nkurunziza yoba yaramaze kwitaba Imana. Gusa amakuru dufise muri kano kanya nuko Alain Guillaume Bunyoni agihema uwabazima gusa n'ubundi bakavuga yuko ashobora kutazosubira mu ibohero rikuru rya Gitega ahubwo bashobora kuzomuvana mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega bamujana aho agomba gushingurwa. Benshi baravye kondisiyo uyu Mutama arimo yamye yubashwe cyane mu butegetsi bwa CNDD-FDD ariko kuri ubu we n'uruhande rw'amuyoboka bose bakaba baracishijwe bugufi n'umukuru w'igihugu Vice Ndayishimiye bakavuga yuko ivyo ariko aracamo muri iki gihe ari ibintu bidasanzwe kuko kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze Alain Guillaume Bunyoni yari muri koma gushika kuri no munsi nta makuru y'ubugwayi bwiwe aratangazwa gusa ababikurikiranira hafi cyane cyane abari kwibohera rikuru rya Gitega harimwo abaganga ndetse n'abacungira umutekano w'ikibanza apfungiwemwo kandi ariko aravurirwamwo bose bakavuga yuko Alain Guillaume Bunyoni ari hagati y'urupfu n'ubuzima gusa bakavuga yuko igice kinini bogiharira urupfu kuko ivyo bariko barabona ku bugwayi bwiwe ari ibintu bidasanzwe kuko ngo boba baratevye kumuronsa ico bita ubuvuzi. Iyo benshi rero bumvise urugamba batahuramwo amasase n'amabombe gusa ariko burya ukwanka kugigumuja ugahagarara ku mategeko mu gihe abatwara bahisemwo kuyahonyanga bakaba bizi ko ushobora kuzira igihagararo cawe nago n'urugamba rukomeye rusaba kwihangana. Ni benshi tumaze kubona batemwe gupfukamira no gukomera amashi abahonyanga amategeko kugira bakizagatwe bakingira utwabo canke babukure mu cibo. Iyo rero wewe uhakanye kwita ivyirabura ko vyera bubaye intwari nubwo izina ryawe ritovugwa mu binyamakuru n'amaradiyo ariko aho uri hose ube bihagarara ko wumve ko washoboye ivyananiye abandi. Benshi baribuka IRS yagiye iragaragaramwo indongozi zitatu zikomeye mu mateka y'urugamba rwo gwabuza demokrasi cyane cyane ku izina ry'Umar CNDD-FDD. Imbere y'intagweka iyo video yarimwo Leonard Nyangoma, Jean Bosco Ndayikengurukiye be na Hussein Rajabu. Nkuko vyamaze kugaragara sugusungarara hejuru bituma ukora ibikomeye canke kugira igikundiro ku bantu. Iyo usanzwe ufise umuco wo murikira abandi baragukurikira. Aha Hussein Rajabu yari yagendeye intagweka zizaniwe ibikoresho vy'urugamba bishasha n'imyambaro mishasha. Indongozi zaraciriye n'indinganizo zimwe z'amategeko ngenderwa ko n'ibindi vyari bijanye no kuryohora urugamba. Iki gihe rero bamwe mwabwirwa ko aribo bamye imbere y'abandi ntibari bwaseruke. Ariko kenshi uw'Imana n'abagabo bahaye arahindukira akita umuhinga akigira kagarara. Iki gihe cyari coroshe kubaranira demokrasi, ubuzima bwa benshi bwarasigaye, abandi baratakaza ibihimba vy'umubiri, abandi baragwara agahinda gakomeye kuba babuza babo, muri make nta utabuze. Benshi vyarabajemwo barabona ko iyo nzira itazobashikana kuko batabona iherezo ryayo nayo uburuhe bubageze mu kanigo.
hari abo byanse rwose batana isuka n'ikivi bene wabo, hari n'abariye umutima amenyo bagoma inyuma y'indongozi zabo kuko nabo barabona ko nazo zihanganye. Byaratwaye igihe ari ku mwanya wahavuye uba umucamanza. Bamwe mu bati kivi bibwira ko abasigayo batazagaruka bumvise impundu zivuga baja kuraba basanga niza ntware zapfunze umwuka zizera ivyo zabwiwe n'indongozi zazo ko urugamba rwarinze rutangura rutegerezwa guhera mu nzira imwe canke iyindi. Abihanganye nabo ubaravye mu maso babona buzuye amosozi y'umunezero, ubona neza ko batizera ivyo bariko barabona ko hageze aho basubira mu babo batambuka bagororotse kandi bahonze murantunge batambuka bagororotse kandi bahoze babundabunda. N'uwo munsi haravugwa vyinshi, hari abarundi bihagaze ko mu ntege nke zabo baranka kunamira uwashaka kwigarura igihugu cabo n'ivyacu nubwo batari bizeye kumunesha, abandi baranka kubashigikira nubwo nabo ukuri bakubona. Abakurikiye uwiyita agakomeye nabo agatutu karavuyeho, nabo izuba baryumvire mu ruhorihori. Wewe wagwanye kubw'agateka kawe n'igihugu cawe, urugamba naho rwoba rurerure rurahera, aho ruzoherera birekera Imana n'indongozi zawe. Ubandanye wizeye abagabo ko batayaga amasigara cicaro. Urugamba rwa mbere ubona rwari rukomeye cyane. Ubwo no munsi ngo n'ingingo zifatwa hakugurwa imiryango n'amadirisha ugasubira guhema. Abagabo bati ubu turarubona urubuga rw'intambara nk'uko benshi baremesha cyane abahoze bagwana muri CNDD-FDD kuva ikiri mu ishamba gushika ishitse ngaha mu gihugu c'u Burundi igasingira ubutegetsi. Mu yandi makuru kandi ayarenga miliyaridi 10 niyo noti abantu bamaze kuburira mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Groupement financier communautaire yugaye. Ivyo vyashikirijwe na Nsabiyumva Simplice atwara igisata cyo gucungera no gukurikirana ikoreshwa ry'amafaranga mu banki nkuru y'igihugu BRB kuri no munsi genekerezo ya 20 Gitugutu uyu mwaka wa 2025 aho yariko aganira n'abamenyesha makuru. Umuyobozi akamenyesha ko abenshi abanyagihugu bahombera muri ayo mashiramwe batwarayo amafaranga bemerewe inyungu akenshi y'umurengera, maze inyamashiramwe agafata inoti akayitwara mu bindi. Muti rero uti ni gute nomenya ko ishiramwe ryo kuziganya no kuguranana ririko rishaka kunyiba? Simplice agira ati ishiramwe ryose ryo gusaba amafaranga rikakubwira ko rizoza rirakungukira umenye ko ari abasuma. Yatanze akarorero k'amashiramwe yaka amafaranga abantu akabemerera inyungu y'ibice 60% ku mwaka, mu gihe amashiramwe asanzwe canke amabanki atanga inyungu itarenga 7%. Kandi uwo muyobozi amenyesha ko amashiramwe atemerewe gutoza amafaranga y'abantu kuko mu vyafitiye uruhusha ntibiba birimwo. Agamagarira umuntu wese abonye ishiramwe ritoza amafaranga ku bene gihugu ribemerera inyungu ko yobimenyesha, maze banki nkuru igacifata ingingo mu maguru masha. Na icuko abantu baburiye amafaranga muri ayo mashiramwe boshumbushwa, Nsabiyumva Simplice avuga ko bigoye ngo kuko usivye ko ayo mashiramwe abafise ingwate ngo biragoye kugaruza amafaranga agiye muri ubwo buryo ngo aheze asubizwe bene yo agikwiye nk'uko uyu mutama abitangaza. Ni nako kandi mu mwanya muto uheze hari abahejeje kugenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu, akaba ari abayobozi b'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije baheruka kugenwa n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kugira ngo batware ico gisata mu ntara uko ari 5 shasha. Mu ntara ya Buhumuza hari engineer Merikiade Ndahondereye yahora atwara ico gisata nyene mu ntara ya Kera Cankuzo. Bujumbura ni engineer Nahimana Dieudonné, Burunga ni Congera Jean Marie, Butanyerera akabari Adelenio Nsaba yahora atwara ico gisata nyene mu ntara ya Kera ya Kayanza, mu gihe Igitegari Jean Severe Sinzo Batohana yahora atwara ico gisata nyene mu ntara ya Kera ya Karusi. Ivyo tukaba tubisanga mu itangazo rigena abayobozi ryatewe ko mukono n'umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye hamwe n'umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi Kareni Mbarushimana kwigenekereza 15 Gitugutu uyu mwaka wa 2025.
aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufite subscribe canke sabone niba utarafite ndako kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho uri hose kugira kandi nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezegere mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.